Oh no! You be mumu. Amakuru yawe urakomeye aho uri kugira iki ndagirira isuku aho banabyubona none wowe ubworozi bw'ingurube wowe utanguye ryari ariko imyaka 2 ndabutangura wabuboneye hehe ni iki cyatumye utangura korora ingurube cyatumye ntangura korora ingurube naharuriwe ukuntu ingurube yunguka nabo benshi bavuga yuko ingurube yunguka ndumva ingurube umaze kuba uyifise ikashirwa mu mfizi iminsi mikeyi ukunze uruhongore none ubu ufise muri iyo myaka 2 watanguranye n'ingurube zingahe mu myaka 2 natanguranye n'ingurube zibiri none ubu narayikoze kubera yayisugura ariko no munsi iyo nasigaranye yari imvyeyi niyo imaze kumpa ingurube zishika nka 20. zitungiye hehe nizitubona ngaha canke hariho n'izindi handi hantu ndazifungiye ngaha hariho n'ahandi ndazifungiye kandi niteze n'umwimbu w'ingurube n'imiburiburi zishika 20 kuko mfise izishika 3 zifise amezi ndumva yuko izo 3 zimbura ibibuguru 7 kuri imwe ndumva yuko ntangira uruhongore rw'ingurube 40. none wowe ko wize amashure kutacuja kuri kaminuza canke mu biro wahisemo ibi nari kuba naraciye muri za kaminuza kuko nahera ibiye nategerezwa kubikora kuko urumva yuko umukuru w'igihugu avuga ati apana kuguma mu biro umwanya wo kuja mu biro urahari n'umwanya wo kuva mu biro ukikorera utwawe uburondere rero kubona jewe kamera ndazi kuyifata ndazi ibijanye na tekinike byose je ndabizi kuko sanzwe ndimumenyesha amakuru nawe ubona norowe reka no kwigisha kandi ndanabizi baremesha abajene aribyo ndabigisha mu bijanye n'ivyigwa canke mw'iterambere canke imico ihayagiza igihugu c'Uburundi none ndakubaza none ko abajene benshi bavuga ko umutahe bawubura wo gutangura wowe wawukuye hehe jewe bizanye nuko nari mfise akaraka ndabo karaka naho nari ndagafise ntabwo nariko ndabona amahera ko ndayafise mu ariko nararose ukuntu nshobora kwikurana amahera y'umuntu yarambika nja kugura ibibuguru 2 maze kubigura rero hama ndabona yuko ndose ayo ndiha ndariha nuko rero uyu mutahe
kandi aho hose naho nafashe ako kadeni navuga nti nzocutura hama nshobore kuyasubiza mu gihe aho hantu bisa karaka nahembwa buri kwezi mu gihe vyohebera acaca karaka ko kuyasubiza yoye y'ibintu naciye usanga rero iyo ntagira ideni sinari gupfa nshitse ku buhangiro ryo kuronka ivyo bihugu kuko burya biragoye ukuntu umuntu ashobora kuronka amahera aziriye hamwe iyo rero burya umuntu arose ahantu ashobora kurya ahantu nange iyo abona yuko hari ikintu yokora kugira ngo agihemberwe hama rero araba hashira kugira ngo atanguze n'akantu gato Igiki wobwira abantu bariko barakuraba ivyo uriko urakora ngaha anye woshobora kubanza kubaraba ukababwira icyo nobwira nk'akajambo abantu ndetse basanzwe banzi benshi wanashimye ariko icyo nababwira ni uko batogaya akazi ngo nakakora aye uje ako kazi sinogakora hari benshi bakunda kuvuga ngo burya ngo naka ngo akora igikorwa cyo kwimba amatwarete ngo akora ngo ibi iya n'ibi n'ibi ubwabo uwo yaba ariko aravuga ukoye nawe yoshika muri ayo mahanga kuko ndazi arakeneye kuja mu mahanga ashitseyo burya ni ka kazi nyene asuzugurira naka ari mu Burundi rero jewe ndiko ndakora ibiyiye bifiseyo ico nitezeyo kandi ndabibona umusaruro ndawubona ntibiye ndiko ndiyegeraniriza n'umwavu hama nzoca nshira mu bijumbu mu mezi ane nzoba ndi ibijumbu uravye nk'umutahe ugeze ko w'ingurube ugeze nko ku mutahe ngana gute nk'umutahe ngeze ko ndiko ndabiraba ndabona yuko ngeze ku miliyoni 15 none muri ibi binyene uriko urakora niyihe ntambanyi ukunda kuhura nayo ntambanyi nkunda kuhura nayo ni ibirya byazo byarazimvye ariko umuntu avuga ati reka nkore kugira ngo nshobore kubona yuko ibitungwa bigaburiwe ndavanga nkashiramwo n'ivyatsi hariho ivyatsi kama mu Burundi twifitiye ndazigaburira naho nyene zikaronka amaherema akwiye yo kuziduza abariko baratwumviriza icyo nobabwira ni uko ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza cyane kuko urashobora umaze ku ntambwe yo kubona ati ndafise ingurube ishigwa ku mfizi mu kanya gatoyi uba wujuje uruhongo kandi wayikurikiranye neza mu kanya gatoyi urabona neza na neza ko wabaye umutunzi rero abantu bobikora ubworozi bw'ingurube kabisa bobukora kuko bugenda bujanirana no kurima umuntu akimbura ibirimwa byiza kandi bitanga umwimbu neza icyo nosaba leta bariko bavuga ko hari ingwara yateye mu ngurube kumbure ngira ngo natwe bw'aborozi ngira biradufatako biradukorako ngira biba bivana no kuba turiko n'ukuntu tuba turiko turazifata na cane cane ngo aho usanga ngo zivyigwa zikagira imbeho kumbure ngira ivyo byose umuntu avyirinze ngira ingurube zirashobora kudahura n'ako kagwara kariko karavugwa iyo mu ntara za ruguru mugabo urumva ko bamwe nino muri Bujumbura batanguye babivuga ariko rero leta icyo tuyisaba ni uko yotwigira amayeri y'ukuntu ati mbega iyi ndwara yateye mu ngurube iterwa n'iki twoyikingira byogenda gute nibyo ikindi nacyo ntushobora gusaba leta ni uko kubera ko nifuza yuko nogira uruhongore rwa kijambere nifuza yuko yaburi karankurikirana abona ko yontera iteka nkagera ku yindi ntambwe nifuza yuko yonterera y'aba leta hama nkashobora kubaka uruhongore rundi atari ubuye ntiyaranjamo ariko mugabo kandi ikindi ni uko leta yotunagurira abahinga canke yotwigira uburyo abahinga mu bijanye no kuvura ibitungwa
kugira ngo batuvurire neza na neza kuko naho igitungwa baba bagiteye imiti bagasubira kiratinda kigafa umuntu ntabisobanukire bica bigaragara rero kumenga ubuhinga muri aba baganga bacu b'ibitungwa bica bigaragara kumenga nta buhinga buraba neza na neza kugira ngo ibitungwa bishobore kubaho neza na neza nk'uko biba byavuye. Mbega urafise ibibuguru vyo kugurisha? Neza cyane abifuza ibibuguru byo kugurisha birahari. Bokwakura kuri nimero zingahe? Bonyakura kuri 61 amajana 781 amajana 662. Ubwo ntuzimba wewe? Wapi kabisa banyegereye gusa ndashobora kuganira nawe. Murakoze cyane tubashimire kuri ibi turiyage neza kubona mwashoboye kuduha kano kaganiro gatonyi. Murakoze namwe kuba mwashoboye kumbaza hama kumbure abandi barashobora kwigiraho ukuntu nanje nagiye ndakiga gato sumwuga umwe gusa. Okay, tuzoguha ikiganiro ciyaguye neza abakunzi batubiyage media muravyumvise. Tuzomuha ikiganiro ciyaguye neza kugira ngo atubwire neza ingene iho yavuye aho ahashitse aho yifuza gushika mbega yo tubera icitegerezo natwe dushobora gushikako ivyo bibazo nyene ivyo tuzosubira kugarukako kugira ngo mwese dushigume tuvoma aha kuri tubiyage media ivyo dukundisha igihugu bikongera bikaduteza imbere ku mufuko amafaranga munwa nawo ukaronka ico ufungura. Bye bye.